Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV muva mukagenda ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse ndazi ko muri benshi mwatumye tuba ico turi kuri no munsi tumeze neza cyane tubayeho kubera akazi dukora bavuga ati fasha warafashe tuzitunga kubera twafashije. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Lavine Town, Mr. fasha warafashije, Mr. Mukozi wo munzu, Mr. No Santima. Uri nta santima tugereyo tugeze mu kazi. Iyo tugeze mu kazi turagakora nyene. Unyene ngira mbo no santima kubera ko ivyo ngira mvuge ntago nza kuraba ko canke nze kuraba ko umuntu ari umugenzi canke ari umuvandimwe. Hariho ikibazo kimaze iminsi kihari novuga yuko twagwaniye mu muziki, ndavuga ku baririmbyi ku nguvu nakoresheje ziwanje n'abandi bagakoresha iziwabo. Vyaratumye uno munsi mu artist mu gice cy'u Burundi abona ko ari umuntu nyene akaze akanagara no ku bantu nyene ibintu bigasa neza, ibintu bikamera neza cyane. Kumbure umu artist niwo kugara, kumbure umu artist niwo kwihagacira mu vyarimwe. Ndaje muri cinema nimwe mu bintu novuga ko nagwaniye kuva kera. Ndavuga ikintu ca cinema kubera ko cinema ni zimwe mu bintu novuga ko kera ngitangura gukora kano kazi abasineyase nta biganiro babakoresha, of course barababanira mu kubakoresha ibiganiro, nta biganiro babakoresha, babona umengana abantu nyene bariko barakina za theatre zo kwishure, za zindi twakina ku majourne atandukanye, nta biganiro bigera bakoresha ku ma TV online. Ariko kuri no munsi abasineyaste ni bamwe mu bantu ushobora gukoresha ikiganiro ukaronka ama views TV online ukabaho kubera ko uriko urakoresha ibiganiro abasineyaste. Ndibuka ico gihe nkora muri Isaac TV, ndi mu bantu novuga yuko babaye imbere mu gukoresha abasineyaste ibiganiro. Bise abantu benshi bashingira ubwo buhamya bazi yuko nabaye wa mbere mu gukoresha ibiganiro abasineyaste, kuko kera abantu bakora bino bintu dukora babona umenga baririmbyi nibo bantu ba mbere bo gukoresha ibiganiro. Ndi number 1 nawe tangiye gukoresha ibiganiro abasineyaste. Wavyanka wareka kazima babizi wewe uvyanka utavyemera yuko ari je nabaye wa mbere, bisigura ko utari bwaze muri cinema, utari bwaze muri film. So bimeze gute rero kuno musi turabona ama cinema aca kuri RTNB, of course bisigura ko cinema ziwacu zarateye imbere cyane. Bimwe rero mu bintu vy'ububwa ngira niyamirize bizotuma twebwe tuguma inyuma muri cinema, ugasanga naho turiko turagira kandi twariko turagwanira zino cinema ni iki ngira mvuge. Uno musi abasineyase mu gice cy'u Burundi hano mu Bujumbura cyangwa ndetse Burundi bwose ni bamwe mu bantu novuga yuko bariko baraja mu Rwanda cyane, bariko baragaragara mu Rwanda cyane. Reka mvuge vuba uwo bita Mimi Mireye aruka kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Mimi Mireye kuja mu gihugu cy'u Rwanda tukabona amafoto ari kumwe n'abakinyi bo mu Rwanda, yari mu gikorwa yariko arakina, yanahandikiye n'izina kuko cinema yagiyemo ari kumwe n'abakiramani zararonse ama views menshi, zarakwiza kwija umuriyoni w'ama views mu semene nimwe, zifise ama views menshi. Mimi Mireye no munsi uvuze Mimi Mireye mu gihugu cy'u Rwanda novuga yuko kuri no mwanya turi ku bunyene umuntu novuga yuko azwi mu masinema y'u Rwanda muri no mwanya nta uruta Mimi Mireye mu gihugu cy'u Rwanda, tuvyemeranye. Nta uruta nde Mimi Mireye. Mimi Mireye si mushikanje, sindiko ndamuvugira, ndiko ndabivuga. Rero ubwo bubwa muri ko muragira abakinyi ba cinema b'abarundi, muri ko muraba abafana b'abakinyi ba cinema mu gihugu cy'u Rwanda cyane, muri ko muraba abafana b'abakinyi ba cinema b'igihugu cy'u Rwanda. Bino bintu muri ko murabikora ubu. Mu mwaka uheze cinema yo mu Burundi yari kwiraza kubera ko nitwari ko tubona abasineyase bo mu Burundi baba bafana b'abasineyase bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira yenda bigusigurira impamvu ndiko ndavuga ati abasineyase bo mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ariko atari bose, mwikosore muri ko muraba abafana b'abasineyase bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo bizatuma cinema yacu iguma hasi yabo kandi twari ko turakora ejo tuze tubarute. Mwebwe mubona umengana ibintu bisanzwe, muri ko muratwika ku mbuga, muri ko muratwika ku mapaje, muri ko murifotozanya n'abantu kugira bamenye yuko kumbure wifotoranije n'umuntu, mutazi yuko muri kwiyica, muri gusubiza cinema ndundi nyuma, mutazi yuko muri gusubiza cinema ndundi nyuma. Reka rero gusubiza cinema ndundi nyuma harabariko barazigwanira kugira zigere ku rwego rukomeye cyane, harabariko barakora cyane kugira cinema ndundi yatake muri East Africa. Ndahaza kubadoma ko amazina abantu bariko bakora amakosa muri no mwanya.
hageze mu kazi nakubwiye ndi umuntu wo santima nta santima nzangira mu kazi. Hari abantu bariko baragwanira sinema ndundi bariko barakora sinema kugira igihugu cyacu kigere kure. Inyuma yo kuvuga abantu bariko barakora ayo makosa ndaza kukubwira abasineyaste batanu kuri no munsi novuga yuko bariko bakora ibikora inkano mu cyacu cy'u Burundi, bariko baranavyara abandi basineyaste. Fanny ni wege mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagiye ngo gutanga ngo ama certificate. Fanny Lavine n'umuryango wiwe na Fikofiko ya tubona amafoto kwa Fanny postingwa, ariko bageze ku mbuga za bariya nta na kimwe bapostinga. Abo vyari kumwe barapostinze, imbuga zabo ziruzura ama video atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko imbuga zo mu Rwanda video nabonye niyi. Bisigura ko muri ico gihe Fanny Lavine na timu yiwe bari bagiye kuba bafana babo basineyaste bo mu gihugu cy'u Rwanda, ntago bari bagiye kubafasha ngo kugira batange izo certificate. Fanny nabibo bari mu bantu no munsi basigaye ari abafana b'abasineyaste bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo si ubucuti no. Fanny Lavine ku nshuro ya mbere ajya mu Rwanda yagiye ajanywe n'igikorwa, bari kumwe na Basiya bakoze ibintu vyiza cyane. Ndagushimira kandi respect uri mu bantu batumye uno munsi abasineyaste mu gihugu cyacu cy'u Burundi bava mu Burundi bakaja mu gihugu cy'u Rwanda. Rige kose rero uraba ukuntu urikosora. Jewe nta muntu mbwira ku muntu ngo sange inbox ngo kosora iki. Je mfise urubuga rw'iwanje mvugirako Star TV. Rero bijya bintu uja gukora kuri bene wacu hariya anye ababanye mukifotoza foto akabari uyipostinga. Ivyo bavyita gute mu Kirundi? Ni kwisembereza ku muntu atagukeneye. Ivyo vyabaye muri music kera, aho umu artist wo mu Burundi yifotoza n'umu artist wo mu Rwanda, ugasanga umu artist wo mu Burundi niwe yapostinze wenyene mu Rwanda nta posting. Ariko ubu si uko bimeze, abanyarwanda barapostinga. Aho ndiko ndavuga abaririmbyi. Urumva? Uno musi Dramatara aja mu gihugu cy'u Rwanda bakamwifotoza ko bakamufata amafoto bagaposta fresh. Ariko kera bari yumanganya bakigira ko batanatuzi. Sinzi ko wamenye ikiganiro cya Rafa Pasi cha Bruce Melody ngume muri music gato. Yavuze ati nta mukobwa numwe azi w'umuririmbyikazi mu Burundi. Bisigura ko baririmbyikazi hano mu Burundi mubona ko muzwi. Ababanyi ntibashaka kubamenya kandi muri ko murakora. Turafise abarundi kazi bariko barakora kandi nuwombwira ko mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kibanyi ko umuntu adashobora kuja kuri YouTube abona indirimbo y'umurundi kazi. Turafise abarundi kazi bariko barakora. Rero muri sinema mvuye kuri Fanny Lavine ndaja kuri Abel NDUWAYO. Abel NDUWAYO nahereye kuri Fanny b'abantu bakoze kuva kera bari abakambye. Uno musi novuga yuko hari cyo bamariye sinema ndundi. Abel NDUWAYO uterura kambere mu kwifotozanya n'aba sineyaste mu gihugu cy'u Rwanda ukana postinga kuri page cyane, ariko bobo ntibagupostinge. Uri number 1 mu gihugu cy'u Burundi. Ariko muri ico gihe bigenze uko uzohora umedita nka Abel. Je ndi mu bantu batumye sinema yo mu Burundi basi ifata n'akavarere canke na varere ntonya ifise mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi. Abel ndabigushimira ivyo warabikoze, ariko uri nimero ya mbere kwifotozanya na Kiraman, kwifotozanya n'aba artiste batandukanye ugaca uposta ku rubuga rw'iwawe gusa abandi ntibapostinge. Hari amafoto twarayabonye ucuna aba present ukavuga ngo bamwituku unye n'unyene ndazingiye ku rubuga rw'iwawe ndaza kubona postinga bari abanyarwanda ntovuga amazina yabo ngo kubera ko nta mpamvu yo kubavuga amazina. Twebwe turiko dushigikira ivy'iwacu, dushaka ivy'iwacu ko bigera kure. Nta kuntu rero ushobora guterura kambere yaba nabo basi bagupostinga nawe waba postinga. Ivyo ni bisanzwe basi bapostinge batume bagira screenshot ivyo wapostinze nabo babipostinge ku mbuga zabo canke kuri status zabo. Ntidufise ama WhatsApp ya intare y'ingore Antoinette ko dapostinga nkuko mupostinga. Abel NDUWAYO uterura ya mbere Fanny Lavine nawe iryo kosa navuze kuri fise. Ushaka kumbona nabi ambone nabi. Hari umubita JOACHIM nawene yagiye ubwa mbere ari fotoje ari kumwe n'abakinyi b'abanyarwanda. Ariko icandyoheye kuri Inkinzo TV yaje kuduhereza sinema irimwe abo bakinyi b'abanyarwanda
bisigura ko yifotoje nabo kugira apushinge iyo sinema yiwe yari ko arakora ashira kuri Inkinzo TV. Singuyu Abel aguma yipostingira bari abamama bo mu Rwanda bagiye gutanga certificate. Gihuhusi na wene yagiyemo ngo yagiye gutanga certificate, ariko arifotozanya na Ayisha na Inyambo. Mwakoze iki kugira mwifotozanye nabo? Izo certificate gusa. Nubwo wo kwifotozanya nawe basi yiposte nabo bayipostinge, bona yuko muri ko murabaha valere batabaha. Guys, kanura amaso abakinyi ba sinema, kanura amaso. Kugira mukanura amaso rero mutabibwe ntimuzokanura amaso. Abel reka kuzuza urubuga rwawe uguzuza ko abanyarwanda imbuga zabo atana hamwe bigera baguposta. Nguru urubuga rwawe uguzuye ko abanyarwanda gusa bo batagupostinga. Kanura. Joachim Smith kera warabikoze ndabona sinema uno munsi yo sinema uri kurakora ni ariko muri ko mwifotoza ngo muri kuri stade Amahoro. Ivyo muri mwo nibiki? Nibiki? Sinema yacu dushaka igere kure. Tukiraho nyene shimira wo bita Amede na Sabasi. Amede n'umusineaste wa kera kandi umwanditsi mubi cyane. Ni mubi mu kwandika, ni mubi cyane cyane. Hari umusura mubona mu Rwanda ngo ariko arifotozanya n'abasineaste aguma posting. Ratete hajya ramedita kubera iki je nshobora gupostinga umuntu nawe atari mu supporting. Nigeze kubaza umuntu yakinye sinema mu Rwanda ati none we kuba kinye sinema muri bo, iyo usoye sinema ya barayipostinga link kuri stati basi tureke muri community. Bamwe hari gihe usanga bari mu kazi iki, bisigura ko nubwo mwakinanye mukaba bacuti uri mu gihugu cy'u Burundi hari ivyo badakora. None ko iki twisemba ku bantu batadukundira ivyacu. Mama mwumva abantu bakora ama interview no mu Rwanda bari abasineaste babivuze abarundi mugira urukundo twebwe tutagira. Uno musi sigaye njahano ugasanga muri televiziyo bari kwarara abasinema za Abel, za Fanny, Lavine, za Soro. Ubundi muntu noshimira ni Ribat, très professionnel, très professionnel. Ribat ntuzomubona ngo yifoto. Ribat yarabaye mu Rwanda imyaka myinshi, ntuzomubona ngo yifotoje n'umunyarwanda umusineaste ngo arapostinze kuri page yiwe. Yifitiye Burundi Film Academy yiwe n'amasinema yiwe usanga ari Burundi Film Academy. Yaza kukigaruka ko ico cya Ribat ico kinakora ni ikintu gikomeye cyane. Sinza kwibagira n'ikiza cya Abel na ba Fanny Lavine bamaze gukora. Nimureke kwisemba ku bantu nabo batabakunda, mubereke yuko mubakunda nabo batabakunda. Fata screenshot ahantu wa postinze, umuntu yafashe screenshot yawe ashira kuri post, ashira kuri page yiwe cyangwa kuri story yiwe cyangwa kuri stati yiwe, unyohereze turabe. Imbuga zabo ntituzikurikirana. Reke gusubiza sinema yacu inyuma. Gihuhusi entertainment murakaze ufise timu y'abantu benshi, reka kwiruka inyuma ya ba Abel ivyo bintu bariko barakora sivyo no. Je ndabivuga hinge ndaba ahantu nashize urutondera navuze ati ngo basineaste jenshi ntegezwa gushimira kubera ko benshi turakorana, benshi turakorana nico gituma ivyabo. Uno musingira nshimire abasineaste aba batanu novuga yuko arabambere bakaze kuruta abandi bose. Naza kukuzana n'abafisi igikondero kuruta abandi bose. Sinema yacu imeze neza guys, dufise abakinyi basigaye babizi. Dufise imbuga nyinshi z'amasinema nyinshi mu Burundi. Gwanira hanyene. Kubera ko n'umusi dusigaye dukoresha abasineaste tukaronka ama views. Kera bibaza nuko vyari bimeze. Urazi ukuntu babiyamiriza ntibabakoresha ibiganiro. Bagakunda abasana baririmbyi kubera ko n'umusi babirukako. Nuko babonye hari ikintu muri ko murahindura mu kazi kanyu. Ribat amuzanye kuri nimero ya mbere. Ngira mvuge batana ariko sinza kuvuga ngo wa mbere n'uwo, wa kabiri n'uwo, wa gatatu n'uwo. Kumbura ari abaza kuvuga ngo wajyamiye ibya. Natangwe kuri liste yanje, natanguje Ribat. Ribat ni umwe mu basineaste agitangura Burundi Film Academy. Yari kumwe na Fanny Lavine abandi bantu bakomeye. Burya gukora uri kumwe na Fanny Lavine si cyoroshe. Uburi umuntu w'umugabo cyane. Mu nyuma Fanny Lavine aza kuva muri Burundi Film Academy
bisigaramwo Liberty n'abandi bantu bakorana. Uno munsi Burundi Film Academy imaze gusohora promotion zishika 4 zibaha ama certificate kandi uriga amezi arenga 3 kugira ushobore kuronka certificate. Bisigura ko uza gukina film ari ibintu wize, hari abiga kugira montage, kwandika amasinema, gukina ukuntu actinga, amaze gusohora urumva promotion zishika 4. Abo bantu bose yasohoye hari abagiye barakira imbuga zabo, ndavuga bahawa aho yagiye aravyara Cynthia, hariho Bitarina Movies no munsi novuga yuko afise cinema yitwa Etat Civil Cinema Irenze. Kuri uwo mwanya tuvuza tumu upcoming umucineaste ariko arakora neza cyane ni Rina Movies. Ugenda urabe cinema bakinira muri Tropitere mu ntara ya Gitega, yanatwaye n'amafaranga menshi ugaragaje kuraba location na image ukuntu isa. Ni cinema yatwaye amafaranga menshi cyane guys, numu upcoming ndetse afise n'ama views menshi cyane. Reka ndamurondere kwanza gato kubera tutaravye cinema yiwa higeze. Rina Movies, Rina Movie cyangwa wandike Etat Civil igeze ku bihumbi 79 vy'ama views ikakigira commentaire 803. Sikintu coroshe. Ino cinema yagiye ko atarakwiza na 1k y'ababone, uno munsi agira kwiza ibihumbi 9. Irimo ati ni cinema yanditse neza, irimo Liberty, ikabamwo Estime, Chanceline n'Urina. Abana bakagira cinema imara isaha n'iminota 40 n'amasegonda 30. Ari aba bantu bane gusa. Sikintu coroshe. Yiyo sigizwe na Burundi Film Academy kuko aba bose bari muri Burundi Film Academy. Liberty ni wa muntu akora ibintu biri professionnel, rurimi oji kuri we kandi ukuntu atwara ibintu vyiwe ari très professionnel, très professionnel. Liberty, respect for you. Gino wandike Nsoro Liberi Soro uraza kubona bari muri Ferouge. Cinema imeze neza cyane nayo nereka ndayirondere Ferouge kugira tumenye ahigeze. Bari muri Ferouge hariya kwa Soro. Ferouge irimo Burundi Film Academy ijana ku ijana, bageze kuri episode ya 12 niho bagezeko. Urumva ijana ku ijana ni Burundi Film Academy. Za divorce zose zaraciye ko Soro the hero yeyo murabiza amateka yanditse. Soro numuntu w'umugabo muri cinema ya 2 ndabibira nakabanga. Hari urubuga agira azane kugira azogushira ko cinema kugira umuntu aje kuraba iyo cinema, hariho amafaranga azokwativa azoriha nka kujya anyeruki mu Rwanda agira akabara amafaranga uriha kugira urabe cinema ziwe. Inda kwibira ibanga abasineaste mu gihugu cy'u Burundi mugiye kuronka mugurishiriza ama cinema yanyu mukabona amafaranga. Iyo application vuba iraza arayiduhereza. Hatenza no bita Fanny Lavine, unari mu bantu bafise igikondiro hano mu gihugu cy'u Burundi b'abasineaste. Ariko nakubwiye ati kosora kijya kintu cyo kuja mu Rwanda wifotoza nabajya abantu bigenda ukunuku atari uri bigenda. Cameraman genda wasitara hariya ngure ngaha umuco ari ukuntu uza kugira umera nk'uduza ubukari. Uno bita Fanny Lavine afise igikundiro mu gihugu cy'u Burundi, n'umuntu yakoze amasinema mu ngabo. Hari ama challenge amwe yagiye aracamwo, ndavuga y'umuryango, barazana ibintu byinshi bitandukanye kugira babone ko ukuntu bo mutahasi biranka, akomeza gukora gupambana nk'umwigeme. Ari umwe mu bantu batumye abigeme benshi batangura gukina cinema bitandukanye na kera. Abantu kumva kuja muri cinema bumva umenga ni gukora uburaya cyane gusreyinga. Fanny Lavine, respect, waratumye uhumura amaso abandi bigeme batangure gukina cinema. Naho ufise truafa usanzwe urongoye, wasohoye ba Inarigera, wasohora abande Fiko no munsi nawe urukura mushigikira, wasohoye abakinyi benshi no munsi nabo bafise imboga zabo. Nawe ureka ndabigushimire, ndanagushimire kuko nawe uri mu bantu batanguje Burundi Film Academy nubwo wagiye kuyivamwe mu nyuma. Nawe Imana iguhezagire, komerezaho. Turaje nawene ku rubuga rwiwe kumbure dufise film menga yitwa Urugo
ufise filme yitwa Urugo tugeze kuri episode ya 36 nawe ni mugende bo mushigikira ariko arakora neza cyane mu mushigikire no muri Irebe Company award nyene umuntu novuga yuko bariko baratora best influencer of the year cyanye wa Irebe Company nibaza yuko Fanny Lavine ari mu bantu bariko barahigana kuko kubera ko burya mu influencer wa mbere burya muri cinema umuntu akina cinema no mu influencer akomeye kubera ko influencer abantu benshi cyane baba bariko bararaba cinema kubera ko barakura mu butumwa bwinshi cyane. Fanny nawe respect ku bantu bose wavyaye n'abantu watumye baja muri cinema kubera wewe. Abel NDUWAYO nawe uri umuntu muzimye na G5 afise G5 niko yitwa ntuzenya yiwe konje yewe washigi ba Oronero n'umunsi bafise aho bakinira cinema zabo niwe wavyaye bande bari abamimimire barakiniye iwawe hakiniye abantu benshi hari n'abaronsa abagore baba diaspora bakinira kwa Abel NDUWAYO no munsi afise abagabo baba diaspora haronsa abagabo baba diaspora bisigura ko buriya bwiza bw'igihugu warabuzanye muri G5 abantu barabumenya baramenya impano zitandukanye nta urumvura umuntu w'umugabo washigikiye abantu benshi uno musuri kura producer cinema ya mimimireye cinema iri kwirandika amateka muri G5 bisigura iki nawe uri umuntu w'umugabo amede nawe respect nawe respect kubera kuri kurakora ibintu byinshi cyane warakuranye n'abamimi ntabo mutakoranye uri umuntu w'umugabo watanguye cinema kuva kera cyane. So hariho n'abandi bakinyi benshi kubafise igikundiro murabizi bafani ba mimi abo n'abantu bafise igikundiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Sabasi muri rutonde rw'abantu batanu sinari bwamuvuge nari ndamusimvye. Sabasi n'umuntu aba bantu b'abasineyasa batiza amakamera arabashigikira mu buryo mu myambarire yo bateguye ama conference amaransma n'umuntu aciye bugufi yishirira imbere n'ibintu byo gusenga yishirira imbere ibintu byo gusenga. Respect nawe Sabasi nawe turakuraba tugushigikira Sabasi nawe n'umuntu w'umugabo nimba atazohava muri ako kagwi k'abasineyasi baguma baja mu Rwanda bifotoza ngo bari Kigali ugasanga uri kura postinga nabo batari ko baragupostinga. Sabasi GF Sabasi uko biri kose rero tugwanye ivyo bintu bantu b'Imana tugwanye ivyo bintu jewe numva no garukiriza ngaha kubera ko mutabihevye muzombazi abahanuye kandi nzoguma ndabahanura ukoze ikosa ndarivuga reka ivyo bintu byo kuguma mwisembereza ku bantu reka ivyo bintu ni mubireke kandi nabivuze je ndagiye